Ikaze mu kiganiro X-Radio History. Uyu munsi tukaba tugiye kubabwira ku buzima n'amateka vya El Patro yamamaye nk'ima na kokayine. Uyu rero nta wundi wamwitwa Pablo Escobar Emilia Gaviria yamenyekanye nka El Patro. Ni umugabo rero w'icamamara akomoka hariya mu gihugu ca Colombia. Escobar rero yazwi mu bikorwa bitandukanye vy'ubugira neza, azwi kandi nk'umukire wa mbere yabayeho abikesheje ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge yakora binyuze mu mutwe w'abacuruzi ba kokayine witwa Medellin Cartel. El Patro rero bivuga ko yagenzura 80% vy'urumogi rwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1970 kugera mu mwaka w'1993. Nubucuruzi kandi rero bwamukijije ku buryo budasanzwe, kuko ikinyamakuru Forbes magazine kivuga ko umutungo wiwe ufise agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika, kikamushira rero no ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere kw'isi mu mwaka w'1980. Pablo Emilio Escobar Gaviria rero yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu 1949, avukira mu gace ka Rio Negro mu ntara ya Antioquia muri Colombia. Akandi kantu mwosigarana kandi kuri Pablo nuko yavukiye mu muryango wifashije, aho nyina amuvyara Hermilda Dolores Gaviria Berio yari umwarimukazi, ariko sewe nawe uwo bitwa Acheveri Escobar nawe yari umurimyi yabigize umwuga. Pablo rero akiri muto yahora abwira abavyeyi biwe ko ashaka kuzokira cyane kurusha uko bari bameze, ngo yababwira ko yipfuza kuzobaho buri munsi atabuze amafaranga mu mufuko w'ishati yiwe. Kubera ari inyota y'ubutunzi, Pablo Escobar yari afise yatanguye gukorera amafaranga akiri muto, kuko ku myaka 15 Pablo yatanguye ubusuma bw'imodoka, ibire akayifatanya no kugurisha ibiyovyabwenge vya kokayine mu banyagihugu. Ikindi kandi nuko yahora afata abantu akabatwara abanyene bo bakaza kubatora ari uko bamuhaye amafaranga kugira barekure. Mu mwaka w'1976 Pablo yarongoye umukobwa w'imyaka 15 yitwa Maria Victoria Henao. Uyu rero bavyaranye abana babiri gusa, uwo bitwa Juan Pablo yari umuhungu, Manuela Pablo nawe akaba umukobwa. Ico gihe rero Pablo yatwara umukobwa w'imyaka 15, mwibuke ko Pablo we yari mu myaka 32. Kuri ubu rero uwo Juan Pablo akora nk'umuhinga mu kuganiriza ababaswe n'ibiyovyabwenge. Yari yihinduye n'amazina yitwa Sebastian Maroque ubu kubera kumvo z'umutekano wiwe. Mu mwaka w'2015 Juan Escobar rero yanditse igitabo kivuga ku buzima bwa se, yakitwa Pablo Escobar My Father. Muri iki gitabo rero Juan Pablo agaragaza ubuzima buteye ubwoba yabayemwo benase, gusa asozera iki gitabo avuga yuko se mu gupfa yoba yariyahuye. Ikindi kintu kandi wosigarana kuri Pablo nuko igihugu cha Colombia kuva mu mwaka w'1970 kugeza ubu gifatwa nk'ubwami bukomeye bw'ikiyovyabwenge ca kokayine. Mu mwaka w'1970 Pablo Escobar aja kwinjira mu bucuruzi bw'ibiyovyabwenge yatanguye ubucuruzi bw'urumogi rusanzwe bitwa marijuana. Gusa uko ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge bugendagenda bukura ku isoko rya kokayine ryaje gukura kuruta ayandi masoko yose y'ibiyovyabwenge yariho muri iyo myaka. Ibi kandi rero bigahurirana nuko ihingurwa rya kokayine cari igikorwa gikomoka ko ibiyovyabwenge vyose cera cane mu gace ka Colombia yari herereyemwo no mu bihugu vya Bolivia na Peru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero niryo ryari isoko rya mbere ry'ikibiyovyabwenge vya kokayine. Ubusanzwe kigura umugabo kigasiba ubundi biturutse ku gaciro kacu. Ibi rero vyatumye Pablo n'itsinda ryiwe batangura gutekereza uburyo bagurisha bene ico kiyovyabwenge ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko mu mwaka w'1975 Pablo yahagaritse ubundi bucuruzi bw'ibiyovyabwenge bwose yakora, ahitamwo kwinjira mu bucuruzi bwa kokayine yari imaze kwigaragaza ku isoko rikomeye ryageza nyiraryo ku bukire bwihuse. Kuri uyu mwaka kandi nibwo umucuruzi w'ibiyovyabwenge yitwa Fabio
yishwe bivugwa ko vyari biturutse ku itegeko rya Pablo yari ashaka kwigarurira agace kose reka Medellin mu bucuruzi bw'ibiyovyabwenge. Abayumviriye rero ntibibeshe koko Pablo yariwe yatanze amafaranga yo kwica Fabio ngo yigarurire Medellin. Ibi rero vyaje no kumuhira Pablo atangura kugenzura buri kimwe kirebana n'ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge muri uyu muji. Uko ubucuruzi bwiwe bwaguka, Pablo Escobar yaje kure mu mutwe w'ubucuruzi yahaye izina rya Medellin Cartel. Umutwe w'ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge wa Medellin Cartel rero waje gukura uba nk'ikigo kinini c'ubucuruzi. Pablo rero yarawuhagarariye, yashatse amasoko hirya no hino kugeza ubwo mu mwaka w'1980 yaramaze kubona isoko rigemura 80% vya kokayine yose igemurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka kandi ubutunzi bwa El Patro bwazamutse ku buryo budasanzwe, ku buryo ikinyamakuru Forbes camushize ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi n'akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika. Ico gihe rero Medellin Cartel yakora kokayine ingana na toni 15 kundwi, bisobanura ko binjiza miliyoni 450 z'amadolari buri ndwi. Kugeza iki gihe rero Pablo Escobar ubutunzi yaramaze kugwiza, icari gisigaye rero kwari gushaka urukundo mu banyagihugu. Aha rero yatanguye kwiyita Robin Hood, afata indege zuzuye amadolari azunguruka hejuru y'umuji wa Medellin anyanyagiza amadolari mu banyagihugu. Abanyagihugu rero baje gukunda Pablo cane, vyahise bimutera kumva yakwiyamamariza kuyobora abanyagihugu. Akandi kantu kandi mwosigarana kuri Pablo Escobar nuko akiri muto nk'abandi bana bose ngo yigeze abwira nyina ko azaba perezida wa Republika. Aho mu mwaka wa 1982 Pablo yahisemwo kwinjira muri politiki atari uko ayikunze, ahubwo agamije kumenyana n'abakomeye bazomufasha gukora ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge atawumukekanaze na gato. Kubera rero urukundo abanyagihugu bamukunda, Pablo mu mwaka wa 1982 yatorewe guhagararira Medellin mu nteko ishinga amategeko. Uyu mwanya rero ntiyawumazemwo igihe, kuko mu mwaka wa 1984 yasabwe kwegura na ministre w'ubutabera nyuma yuko bimwe mu bikorwa vye vyari bimaze gushirwa ku karubanda. Kugeza ubu rero umubare w'abantu Patro yishe nturamenyekana, gusa benshi bavuga ko yishe abanyapolitike, abakozi ba leta, abashinzwe umutekano, abanyamakuru n'abanyagihugu, kuko uwagerageza wese kwitambika imbere y'imari ziwe wese yategerezwa gupfa. Ubwo Pablo rero yabonago ko bitamworohera kuba perezida wa Colombia mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarimwo kumuhiga. Escobar rero yatanguye kwikiza uwo ari we wese akeka ko yamubangamira, ariko akabikora mu ibanga rikomeye. Mu bantu rero bivuga ko Pablo yishe harimwo abakandida batatu barimwo biyamamariza kuyobora Colombia. Pablo kandi bivuga ko yishe umushinjacaha mukuru wa Colombia mu mwaka wa 1987. Mu gihe yari umuyobozi wa Medellin Cartel, abapolisi barenga 1000 bishwe n'abasore bamukorera ku munsi. Mu mwaka wa 1989 Pablo yagavye igitero ku ndege ya Colombia igwamwo abantu barenga 100. Mu kwa gatandatu mu 1991 Escobar yamanitse amaboko muri guverinoma ya Colombia yari yobowe na Cesar Gaviria. Ibi rero vyaje bikurikira igikorwa Escobar yaramazemwo imisi co kubakisha ico yise gereza yahaye izina ryitwa La Catedral. Iyi gereza rero bivuga ko nta kintu na kimwe cari kukwemeza ko ari gereza, kuko umuntu wese yinjiramwo yakeka ko yinjiye mu hoteli y'inyenyeri 5. Ni inyubako yari irimwo rero aho bakinira urusimbi, ico bitwa casino, amabuwate, ubwogero, amapisine n'ibindi rero vyinshi bitaboneka mu busho butandukanye. Mu mwaka wa 1992 Escobar yapanze gucika gereza nyuma yo kuvumbura ko guverinoma na bamwe mu bayobozi bagamije kumwica. Iki gihe rero vyasa naho ubwami bwa Pablo Escobar bugeze ku musozo. Polisi yabanje kugaba igitero ku cicaro ca Medellin Cartel.
birangira yishe uwari ayihagarariye. Ubwo rero Pablo yapanga gucika. Ku itariki 2 z'ukwezi kw'indwi mu 1993 guverinoma ya Colombia yemeje ko Pablo avanwa muri gereza ya La Catedrale. Abatasi ba Pablo bamubwiye ko ari buze kwimugwa uwo munsi. Kuva ubwo ahita abasaba kwitegura rero guhangana nabo kuko n'ubundi nta cyizere cyo kubaho yari kuva ngaho asigaranye mu gihe bari baramuka bamuvanye muri katedrale. Polisi rero ikigera kuri gereza ya La Catedrale yakirijwe urufaya rw'amasasu n'abasore b'umutwe wa Medellín 14. Ibi rero vyari uburyo bwo kwijijisha ngo umuyobozi wabo aboneke uko yocika. Kubw'amahirwe make rero ariko Pablo n'abamurinda baje kuraswaho amasasu menshi na polisi, bagerageza gucikira rero mu gisenge c'inzu bose baricwa. Nyuma y'urupfu rwa Pablo, abakorana nawe bose batawe muri yompi. Ibikorwa vy'ibiyore vyinshi vyafashwe na leta ya Colombia. Umuhango wo kumushingura witabiriwe n'abanyagihugu barenga 25,000 by'abanyakolombia kuko bamufata nk'intwari idasanzwe. Amajambo rero Pablo Escobar yakunda kuvuga aganira n'abantu yagira ati: igifise agaciro mu buzima ni ukugira inshuti wizera gusa. Nzi neza ko nubwo mvuga ibi mu buzima habamwo inshuti utazakenera kwizera. Akandi kantu kandi wosigarana na Pablo Escobar nuko ubwo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Colombia ziriko ziramuhiga, yahungiye ahantu mw'ishamba, hama umwana wiwe w'umukobwa aza gufatwa n'imbeho imwe ikomeye, ashumika inoti zirenga 200,000 vy'amadolari, araziturira kugira umwana wiwe ngo abone ukuntu yoshobora gukira imbeho. Ico rero n'ikindi kintu wokwibukira kuri Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar rero urumva yari bandi, akaba n'umugizi wa nabi ndetse n'umucuruzi w'ibiyovyabwenge. Ari no muri bakere babayeho babashije kugira ubutunzi buhambaye ku isi babikesheje ibikorwa bibi harimwo gukorana n'udutsiko tw'iterabwoba no kwica ugerageje kumwitambika wese yategerezwa gupfa, ndetse n'abayobozi atabibagiye. Ngira ngo twababwiye bitari bike ku vyerekeye amateka ya Pablo Escobar Emilia Gaviria. Abakeneye amateka yandi arenzeho tuzobagarukira ku gice ca kabiri. Je ariko ndabashikiriza kino kiganiro ndi Blaise Journaliste. Abataragira jeme na sabone kuri Blaise Journaliste, ndabasaba ko mwosimbira ko kugira ngo buri munsi nzohacisha ikiganiro gishasha muzohore mubana nanje. Ikaze mu kiganiro Extra Story. Uyu munsi tukaba tugiye kubabwira ku buzima n'amateka vya El Patro yamamaye nk'imana ya kokayini. Uyu rero nta wundi wamwitwa Pablo Escobar Emilia Gaviria, yamenyekanye nka El Patro. Ni umugabo rero w'icamamara akomoka hariya mu gihugu ca Colombia. Escobar rero yazwi mu bikorwa bitandukanye vy'ubugiraneza.